uyu munsi twegeraniye imbere y'Imana kugira ngo tuyishimire, tuyigirire umunsi mukuru, nawo kandi ntiwari bwabe. Wakire bishasha mu izina rya Yesu. Rero nagira ngo subire nanje mfate umwanya mutoya canke munini. Yesu ashimwe cane. Nakire abasangwa, nakire abashitsi, ndanabashimire ku ndwi twari tumaze iminsi turimo mukitabira. Imana ihabwe icubahiro, yongere ibagirire neza. Amen. Haleluya. Haleluya. Rero muri uku kwezi turabandanya mu mwaka wacu wo gushikira iragi ryacu, kandi kimwe mu byo twaratwe gihambaye ugusa na Yesu. Amen. Haleluya. Rero tuzobandanya n'ijambo rivuga ngo kwama ivyamwa bikwiranye no kwihana. Amen. Bibiliya hari ahantu ivuga ngo ni mwebwe vyete vyacu. Abantu bose baraba bagasoma. Bibiliya yigendagendera mw'ibarabara, mw'idandarizo ry'itomati, bakabonaho Imana n'ubwiza bwayo. Mu kaguriro, mu mabiro, mu miryango, mu mibano yacu n'abantu, kuri mwebwe vyete vyacu bitandikishijwe wino, bitandikishijwe intoki, ariko vyanditswe na mpwemu yera. Imana iduhe guhinduka kugeza n'abantu babonye Imana muri twebwe. Yesu ashimwe. Umwiheburo wari upfutse isi ushobora kuba ugipfutse benshi n'ubu, kuko uwomenga ivyo twovyakirana umunezero mwinshi ko twoshobora guhinduka tugasa na Yesu. Ariko nyene hari igihe wovuma uvuga ngo nimwakire gukira indwara, ariko reka tuvyakire vyose, twame ivyamwa bikwiranye no kwihana. Ndamukirize abo muri kumwe uti twame ivyamwa bikwiranye no kwihana. Amen. Haleluya. Amaso yose y'abakijijwe, abadakijijwe, y'abadayimoni, y'abamarayika, yose aturiko araba yuko tuza guteba tukaba ivyamwa bisa n'ivyo twavuze yuko twemeye kwihana. Aturiko. Imana rero irakora ikatuvana mu bwiza itujana mu bundi, ariko nyene tukemera ntidutakaze umunsi n'umwe, ntidutakaze rukaba urugendo rubandanya ku munsi tubere ubuzima. Yohana 15:2 avuga ngo Dieu nous aime, Imana iradututurira kugira ngo duse, nuko kuntu tuba dukwiye gusa hari ibintu biba bituriko bitagira akamaro, hanyuma ngo kugira ngo duce tugira ivyamwa vyiza gusumba ivya mbere kandi vyinshi gusumba ubwa mbere. Uzoshikire igenekerezo rya 30 z'ukwa kane wumva hariho ibintu bikomeye Imana yahinduye mu buzima bwawe, mw'izina rya Yesu. Amen.
icya kabiri icivugo ca Pasika yacu uno munsi muri Galatiya 2:20. Galatiya 2:20 ndetse yandikiwe abi Galati 2:20 avuga ngo nabambanywe na Kristo ariko ndiho, yamara si jewe nkiriho, ni Kristo ariho muri jewe. Ibyo nkora byose nkiriho mu mubiri bikoreshwa no kwizera umwana w'Imana yankunze akanyigura. Dusome twese 1:2-3. Nabambanywe na Kristo ariko ndiho, yamara si jewe nkiriho, ni Kristo ariho muri jewe. Ibyo nkora byose nkiriho mu mubiri bikoreshwa no kwizera umwana w'Imana yankunze akanyigura. Pasika nziza. Bitubere icivugo bigire mu iryungane rigufi kubwo kwizera nabambanywe na Kristo, pfana nawe, mpambanwa nawe, nzuranwa nawe. 1, 2, 3. Kubwo kwizera nabambanywe na Kristo, pfana nawe, mpambanwa nawe, nzuranwa nawe. Donc ndi muzima. Haleluya. Kubwo kwizera nabambanywe na Kristo, pfana nawe, mpambanwa nawe, nzuranwa nawe. Amen. Iyo ni umukristo rero. Iyo ni umukristo. Umunsi mukuru wa Pasika ni umunsi mukuru urimo iminsi mikuru 3 uhereye aho byatanguriye. Imana iriko irabwira Abisirayeli ibya Pasika yayo. Haleluya. Ni umunsi mukuru urimo uwundi munsi mukuru ugira kabiri witwa uw'imitsima itambiwe, n'uwundi munsi mukuru ugira gatatu witwa uw'imishuzo. Imana ifise urutonde na kalendriye ikomeye cyane, kandi nk'uko twabyize mu minsi twari turimo hano agace gatoya, bimwe mu byo yakoze muri Pasika ya minsi mikuru 7 y'Imana, abatari bahari mpore, imwe muri iyo minsi mikuru iramaze gushika mu byari ibyo yavugishwa muri kazoza, iyindi nayo turayirorereye. Ariko uyu munsi mukuru wa Pasika hariho ubuvugishwa bwayo bwamaze gushika, kuko igihe amaraso y'imyagazi y'intama yari ku bishimaryango by'abana ba Isirayeli muri Egiputa, byavuga ko hari ayandi maraso azoboneka atuma umuranduzi atarandura abo bantu bafise iryo sezerano ry'amaraso. Kandi ayo maraso yahavuye aboneka nk'uko tubizi. Yesu Kristo yarapfuye mu maraso yiwe, umuranduzi ntahangara, ntavogera ubugingo bw'abafise Kristo Yesu. Birajana rero n'umunsi mukuru w'imitsima itambiwe ukuvayo, uko twabisomye mu gice cya 12. Imana yababwiye ati mugire imitsima mwishiremwo umwambiro. Hari harimo ibintu bisigura icyo bivuga icyo gihe no muri iki gihe. Uwo mwambiro ituma abatari bakwiye kuwushiramo nuko batari bafise umwanya wo kurindira ngo ututumbe,
kurya nyine ducumba ibitumbura iwacu canke imikate, nta mwanya wari uhari wo kurindira kugira ngo uwo mwambiro ututumbishe lapati umutsima wacunge, hanyuma kubera ko ata mwanya uhari byongeye ushizemwo umwambiro ugaca uza guca ubiterura byihuta ukagenda, kuko iryo joro nyene Farawo yarabirukanye bitewe n'uko Imana imusugereje. Baca baterura iyo mitima yabo bagaca bayifatana urugendo, habaye hari n'umwambiro vyoca bipfa, vyaca bigasha. Imana yababujije gushiramo umwambiro kubera badafise umwanya wo kurindira ngo bagende bihiye, kandi nibana bitwara birimo umwambiro bidahiye biraza kubagashiraho. Harimo ibintu rero bivuga ngo birihuta. Uwo munsi mukuru Imana yarabategetse kuza barawuhimbaza, sinza kubivuga kamwe kamwe, ariko wajana neza na neza. Mubisomye mu maevanjile yose biraboneka ngo umunsi w'imitambiwe uragera, murabisoma muri za Matayo, muri za Yohana, hose murabisoma. Ivyo vyaravuga ivy'ingene Yesu azopfa kandi akabamburwa byihuse kugira ngo binjire muri Pasika nk'uko vyahavuye biba. Ico gihe nyene byarakurikirana, Imana yababwiye ngo bazozane leur gerbe de prémisse, bazozane imisaruro y'ivyabo vya mbere vyeze, bijya vyatanze ibindi kwera. Kirya kigori cabaye ciza gusumba ibindi kikera imbere y'ibindi, bijya vyatanze ibindi kwera, bazoca babizana kugira ngo abaherezi babibahezagirire. Ivyo uwo munsi mukuru Imana yabategetse ko babijanisha, kubera navyo vyari bifise ico bivuga kuri twebwe. Ico vyavuga nico turimo, yuko hariho umushuzo wo kuzuka. Umwe wa mbere araza gutangura azuke kugira ngo abandi baze babone ingene bazozuka. Nico gituma Yesu yazutse ku munsi mukuru w'umushuzo. Igihe hari harabukiwe iminsi mikuru yo kujana imishuzo, niwo munsi Yesu yazutseko ngo bimenyekane ngo uko nyene ivyeze vya mbere vyabonetse, niko n'uwuzutse wa mbere abonetse, kandi kuko muzosubirayo gusarura ibindi, niko n'abandi bazozuka bakabana n'Imana. Turashobora gukomera Imana amashyi. Imana yambaye, Imana ikomeye cane. Munsi wa mbere w'indwi twarasiguraniye igituma twahisemo kumara indwi tuvuga ngo Pasika ni iki. Ni ukubera yuko iyo umuntu atazi ivyo yizera, kubita biroroha, kubicumura ko biroroha, kubiburira akamaro kavyo, inyungu zavyo kuzibura biroroha. Iyo atavyuzi urabihongana. Iyo atavyuzi ni uwariwe wese arakuzimiza. Turakeneye kumenya ivyo twizeye mu izina rya Yesu. Nterera intege wo muri kumwe tugende twige neza ijambo ry'Imana, bizodukiza. Reka kubigira wikurayo, bimubwire nk'aho ari wewe nyene ubimubwiye. None kantuzi uri umwana mubi ku buryo utotererega abandi, bimubwire neza. Mwanya n'umwawuronka. Haleluya. Sirekera ibintu vyo kuba umuntu mwenga wigize umunyemwemu naho shwi wabaye umunyamubiri. Mutera intege neza tugende twige ijambo Imana. Ivyo bintu bizodukiza. Amen. Haleluya. Ijambo ryawe niryo rinkiza, igihe cose uvuze ndaruhuka. Amen. Ca gatatu
tugira tubandanirize ko ukwinginga, isengesho ry'ukwinginga. Aleluya, Mana ishimwe. Usomye mu majambo y'Imana hariho ibintu vyategerezwa kubaho kugira ngo uwo munsi mukuru ukunde. Hari ikintu rero gikomeye ndashaka kugivugana n'abana b'Imana n'abagomba kuba abana b'Imana. Gikomeye nimba hano ari kwa Yosefu, kwa Yuda sinzi ivyo babwiwe, mugabo hano ndazi ivyo twabwiwe. Nivyo nagomba ko dusengera. Ca mbere citwa unanimite, guhuriza hamwe umutima tugahagurukira icana ku kintu tuba turiko turarongorerwamo ngo tugihurireko. Yesu yasize asengeye icitwa ubumwe. Data niba bumwe. Muri Yohana 12 murongo wa 32 dusome: nanje ninamanikwa hejuru y'isi nzokwikwegerako bose. Amen. Uyo ni Yesu. Nanje ninamara kumanikwa hejuru y'isi nzokwikwegerako bose. Mbega yaramanitswe ntaramanikwa? Yaramanitswe. Kuva amanitswe akaryo, ubuntu n'ubushobozi, inzira yuko twe nawe duhurira ku Mana imwe byarabonetse. Twe nawe dukwiye kuba umwe muri Kristo Yesu. Ivyo ntibintangaza, ndabivuze bamwe bakaba baraharura imiserebanyi ku ruhome, abandi bakaba barimbira utundi twiyumviro tutagira akamaro, kubera ni inyungu za Satani twe nawe tutabihurije. Kukuzanira rero utudistraction, kukuzanira utuntu tw'ukwiyobagiza ikiriko kiravugwa, ukumva umenga ni gihambaye cane, ntivyomugora. Kandi murazi ko agendagenda hafi yacu nk'intambwe yivuga arondera uwo yorotsa. Tuko turavuga ko dukwiye kuba umwe muri Kristo Yesu, tugahuriza umutima n'inama kuco atugombako. Gusanga hari umwe aca yumva hari n'imba imuriye atazagwaye, undi nawe akumva umenga ntibaravuga ivyo ashaka, arabirindiriye. Ivyo ni ibintu vyoroshe rwose wahaye akaryo umwanzi, ariko ndagutumiye mwima akaryo turwanye vyivuye inyuma ico mwemera yahagurutse kurwanya. Duhurize umutima hamwe dukorere Imana nzima. Amen. Dusome mu Itanguriro 29 umurongo w'indwi n'umunani. Itanguriro 29 umurongo w'indwi n'umunani. Haleluya. Agomba kubana na Yesu mw'ijuru, twitegurira hano. Amen. Uzobayo. Amen. Hariho bamwe bazinjira
tuzobayo. Amen. Ubu Imana imbwiye ati abo bantu bose nta n'umwe azojayo, yabimbwiye nkabimenya ko ari yo, naje noca mva ngaha nyigiye kubera nta kindi kishize hano n'ubwira ngo tuzobe. Rero hariho ivyizigiro yuko naho waba hariho umuguruka mwinshi, hariho intete z'ukuri, hariho ivyizigiro kandi yuko hano turi mu nzu y'Imana y'abahisemo gukurikira Imana. Imana ikomerwe amashyi cyane. Haleluya. Izo mbuto nziza zikwiye kuzigurizwa, kugirirwa neza, ntizibungwe. Amen. Arababwira ati eheraba, izuba riracariho, amataha ntaragera ngo mwegeranye intama, nimuzishore muje kuba muraziragiye. Baramwishura bati ntitubishobora, imikuku yose itarakorana, kuko ikoranye niho batembagaza ikibuye bakagikura ku munwa w'iriba, tukabona kuvomera intama zigashoka. Amen. Inkuru zabaye mu isi ni nyinshi, ariko igitumizi arizo zanditswe hano nuko zifite ico zipfana n'agakiza kacu. Izi ni intama zo ku mugabo witwa Labani. Yakobo asanze abungere biwe, hanyuma abahanura yuko bogenda bozishora ku mazi, hanyuma bakaja kuziragira. Nabo baramubwira bati oya, hariho izindi haruguru gatoyi. Bari bamubwira ati uriya umukobwa wiwe Hashere araje mu mwungere, afise izindi arazizanye, ntidushobora rero kuzishora ku mazi kugira ngo zinywe igihe izindi zose zitaraza. Kubera niko bimeze, ikibuye cugaye amazi gitembagazwa iyo zose zaje kugira ngo zose zironke ingene zinywa. Dushimire Imana abantu b'Imana. Umunsi mukuru udashoboka habuze ubumwe. Igihe Imana yavuga ngo babaga umwagazi muri Egiputa, bafata amaraso yashire ku bishima ryabo, bace bicara muri iyo nzu basangire umwagazi, bawuryeko bose, kandi nibasanga batawumara bace basangira n'ababanyi babo. Ivyo bintu nuvyiyumvire mu rugo rw'umugabo n'umugore batumvikana. Ninde aza kubaga, ninde aza gucana umuriro, ninde aza kotsa inyama, ninde aza gusiga amaraso hariya ku bishima ryango, hanyuma ninde aza kwicara asangire nande? Alo? Ninde aza kwicara asangire nande? Hari umunezero ubura ahantu hose hatagira ubumwe. Hari ubuzima bubura ahantu hose hatagira ubumwe. Bama babivuga n'abasuma kugira bibe neza, baraja inama bakayemeranya. Baravugana bati wowe ucunge portaye, singira ndabigishe kwibarika. Ubuze ivyo nabona. Nanje ndurira kuri uwundi nawe ati nanje ndurira hariya hejuru. Uwundi nawe ati jewe nza gucunga hari urabona ko bashobora guserukirayo. Uwundi nawe ati wowe uraza kubiterera ukiri indani, je nza kubisaba. Ugasanga basoma nka batanu bahuriye ku muhanuro. Hagiye usenze neza wirukana ubumwe bw'abadayimoni.
kubera nabo nyine babuze ubumwe ucukira ntibagushobora uyu bari umwe nagushobora. Amen. Uzovuga ngo ko nako mwumvise ego aho turizi. Haleluya. Umudayimoni umwe yaje kuguhenda urwaye malariya, hariho uwundi aba yaje kugutera ubushuhe, n'uwundi yaje kugutera kumva urura mu kanwa. Ubacanishijemo urarura mu kanwa ukumva n'ibisanzwe, amajwi akubwira ko ari malariya ntazi. Ibyo rero byo gucanamo nibigenda iwabo, iwacu hari ubumwe mu izina rya Yesu. Hari uwapfuye avyivugiye intagondwa zama, ariko hano ntizari zikwiye kuhaba. Halo, urashobora kuronka ibituma vyinshi umenga wo kwikumira. Wobibura gute abadayimoni n'akameremere k'ivyaha katarapfa? Wobibura gute? Urashobora kuronka impamvu nyinshi zivuga ngo pasi mugana wowe urabitwa, wobimenya ko niwe yabitanguye. Washobora kuronka ibituma vyinshi c'igituma avuga ati none ko mwe mwamuvuga gutya nanje mba nimererewe gutya. Woronka ibituma vyinshi, ariko Imana irazi umutima w'umuntu ibwina nkaho icari gikenewe uyu munsi no gusaba gukira. Tubohoke mu izina rya Yesu. Tutaraja hamwe, ikibuye kiri ku munwa w'amazi cugaranye amazi atumara inyota bikiza kuvako. Tuba twiyononeye iyo twikuye mu bandi, ariko tuba twononeye n'abandi. Alo, ubwo rero hagasohoka itangazo, ngira ndabakoreko kandi ntibimbabaza kubakorako. Hagasohoka itangazo, muri kuno kwezi twese mu mafraternité tuzotanga ishikanwa ryo kubaka. Kubw'ibyo rero umwese muri fraternité wabo yiyandikisha icyo ashoboye, ugaca uvuga ko wabuze n'ijana ryaguha agasore, nta ngorane. Je nofuma asanga wari wavyanditse yuko uzotanga ijana ryaguha agasore hanyuma ukaribu, cyangwa tuzana igiceri ca 50. Nama nibuka umuntu nawe uranakira azanye ibibira 10 ca 50, ijana, amajana 2 yagwiriye inshuro nyinshi, uba ari amajana 2. Kandi yari umuntu akomeye ameze neza, yanize. Umunsi yose ndamwakiriye, yiri ubuntu akaba ari je ndamwakiriye. Ntabyo yamenye ubwacu nasigara ndasenga kandi cyane. Nasigarana umubabaro n'umunezero bivanze. Nkumva uwo muntu afise umutima nk'uyo ntakwiye kuwica atanga. Ndibuka umunsi nanezerewe azana 200,000. Ndavuga nti Imana irabikoze, ibihe birahindutse kwa nawe. Bavuze ngo turafise indwi y'amasengesho, ukwiye gusibya n'ikintu gihambaye cya kindi n'Imana ivuga iti we wavuga ndaguhembeye ibyo nyene warimo, birakwiye ko ndaguhemba. N'abagiye mu isengero ndabandikira, ni mubizi ko twandikira. N'abagiye muri matinari ndabandikira, mugabo na wewe ndakwandikira. Ikintu cyagusirije ndacumva rwose, kitabaye ico ukwiye kuza nawe jamo. Haleluya, Imana ishimwe cyane. Haleluya. Bavuze ngo ijambo ry'Imana rivuga ngo muharire namwe muzoharirwa. Jama nawe reka kwikuramo. Amen. Turize umutima ku vy'Imana yemera.
hanyuma ikibuye gitembagazwe tunywa amazi dushire inyota. Kwa Mungu ingaburo yera ugirirwa ubuntu uravyemerewe. N'igikurikira kindi n'igiki ni ukuyizako. Kutayizako ni ukwica ibice. Nico turiko turirukana mu bimenyesha kameremere muri Galatiya ngo harimwo ishari, igono, uburozi, ubwansi, kwica ibice. Kwica ibice. Mani dufashe cane. Alo? Oya reje nakasi ndamwemera kubera urabona ibintu vyiwe uguma uvyibuka ko twemewe tutari twemewe, n'abandi tubemera batemewe. Umuntu atarava muri Kristo duhamagarirwa kumushigikira no kumufasha ushikashitse iyo natwe tugiye. Zakira wabaza ko ni wewe rero utari mu bakwiye gushigikirwa. Nanje ndimwo meruka kwiyumvira inshuro mumaze kunyihanganira narengeje amasaha. Nasanze mvuga nti je umuntu agisengera muri bombe ndamushimira Imana kuri ubu bumuga mfise bwo kurenza amasaha akaba kiza. Imana iguhetse aki. Ega mimi wazangura ibintu nigira ahubwo reka ndagira wenda navyibuze. Ica kabiri ciye nsimbagana niho. Ica kabiri cabaye hajya iri twariko turavuga twari twavuze muri ino ndwi. Imana yababwiye ngo bwira ikoraniro ryose bafate imyagazi basige ku bishima byango amaraso y'iyo myagazi kandi bayinde. Nimwiyumvire inzu yaciye ivuga ngo narindi kuri ico ca mbere nagarutse. Nimwiyumvire inzu yaciye ivuga ngo ibyo bintu mose yama yigira atubwira ivyo atubwira je uwo mwagazi ntawe mbaka. Hanyuma umuranduzi aje agaca asanga nta maraso ari ku gishimaryango c'inzu z'iwabo no hejuru y'umuryango ntayaboneko. Mbe none mwibaza ko vyociye bigenda gute? Tujyana kara kugira ngo umujyi urwara. Tujyana kara reka akabagiye gutya jewe kirazira kuyikuramo. Mwongorerane bazi kirazira kwikuramo. Kirazira kwikuramo. Kirazira kwikuramo. Amen. Haleluya. Kirazira kwikuramo. Niwakire Yesu n'abantu biwe. Kabiri dusenge naba Mose mukuvayo igice ca kane igice ca gatatu bambe murongo wa 10. Imana yabwiye Mose ati ngo rero ndagutume kubera nabonye abantu banje amarushwa barimo kandi ndababajwe n'ingene barushe. Nafashe ingingo Mose ngomba kubakiza. Ingo rero ndagukeneye. Ingo ndagutume ugende kwa Farawo. Amen. Imana irakeneye abantu bahangara Farawo. Bashika kwa Farawo. Batumbera ububasha bwa Farawo. Bubahuka ububasha bwa Farawo. Kandi bakagenda kuvugira y'ivyo Imana yabatumye. Ingo ndagutume ugende kwa Farawo. Dushire
ushire ku uwo murongo hari, ugende kwa Farawo kuvayo 3:10 umubwire arekura abantu banje. Tugira dusenge Imana iduhe abaMose, kandi Mose ntiyakoze wenyine. Mose yari akeneye ba Yosuwa, ba Huri, ba Kalebu. Haleluya, Imana ishimwe. Aba bantu tubasengere, n'abandi bagize icyo baterera mu rugendo rwabo, n'ubu biracakenewe. Haleluya, harakenewe abaMose, harakenewe n'abandi bafashe amaboko yiwe. Haleluya, harakenewe n'aba Yosuwa bagenda kwafronta urugamba, bagenda ku ntambara yabarungitseko. Harakenewe n'aba Kalebu arungika gutaka. Harakenewe uragomba kubaho. Ibi turiko turavuga n'ubuzima bw'ukuri. Icyo kiganza nuravugira ngo Yesu ntakibona, n'igituma wakidugije ko wemeye ngo nanje ndaza iwacu barushe, ndaza bakorere bagowe, ndazi yuko nanje nari umunyantege, ariko niwankoresha ndabyemeye. Imana iguhezagire. Eruka kunezerwa mbonye gatoyi kanje ko kwa data wacu gakijijwe. Subiza ubwenge inyuma nibuka ingene iwacu nakijijwe ata muntu n'umwe akijijwe. Nako nyene gasengera no muri bombeje. Numva Imana imengira birabifashije gusubiza ifilime inyuma. Bama baririmba na twebwe turabizi na Bibiliya iravyandika. Nimwitegereze ihamagagwa ryayo, ingene muri mwe atari abapasoni benshi bahamagawe, atari abanyabwenge benshi bahamagawe, atari abashoboye benshi bahamagawe, ariko Imana yatoranije n'abanyantege, yatoranije n'abatabishoboye, yatoranije n'abatikonsidera, yatoranije n'abatazi ko hari ico bomara. Haleluya, kuko ikaba yizigiraho, iba yizigiye iciza gukora imbere ya Farawo. Tuyimana icubahiro, tugire Pasika nzima. Haleluya, Pasika nziza nyayo, Pasika y'ukuri twarabibonye ko yamaho. Pasika Kristo yamaho kuva uyakiriye, kuva itanguye mu buzima bwawe yamaho. Ariko ica gatatu ni iki gituma Pasika ishika ku buzima bw'umuntu? Cyitwa ukwizera. Dusome mu Baheburayo 11:2-8. Abaheburayo 11:2-8. Burya abantu w'Imana bose bandagije Imana, bandi ndayisenga. Iyo mba nanje mfise rimwe muri ayo niyo navuga, reka mvuge iry'inshuti yanje nkunda bashimira Imana. Bose ntibafise Pasika, ariko twagomba ngo twese dushobore gushikira Pasika mu izina rya Yesu. Amen. Hariho n'abapasikari badafise Pasika, ikibazo ariko inyishu yarabonetse. 11:2-8 havuga ngo ukwizera niko kwatumye ashinga Pasika no kumijagira amaraso, kugira ngo uhonya imfura ntabakoreko. Amen. Byari ibintu bimeze nk'ibitumvikana yuko ikintu kiza gutuma abantu bagapfa ari amaraso
Mose niwe ariko aravugwa ngaha yuko kwizera ariko kwamushoboje gushinga Pasika. Amen, haleluya. Inyuma y'ibitangaza 9 by'amananiza akomeye Farawo akaguma akomanaje umutima, Mose ntiyacitse intege. Amen, haleluya. Imana ituhe kubishira mu buzima bwacu turonke icyo bivuga kuri twebwe. Mose ntiyacitse intege, hanyuma Imana imubwira ko igira ikora ikindi cya 10 kandi yuko ari cyo cya nyuma. Ikimubwira ko kugira ngo ibyo bikunde ashireho umunsi mukuru. Yamubwiye ko umunsi mukuru, yamubwiye ko yitwa Pasika. Amubwiye ati icyo kintu girugire cyitwa Pasika yanje. Haleluya. Ijambo ry'Imana rero ritwereka ngo ukwizera niko kwashoje Mose gufata amaraso, haleluya, akayamijagira, hanyuma ayo maraso agahinduka inkinzo kugira ngo uwonya imfura ntashobore kubakorako. Natwe Yesu yapfiriye i Golgota, nimba hatumbere hariya je nka nahonze hari ahantu hitwa i Golgota tuma y'ukuboko wewe je nahonze neza mpagaze hano je ne localise pas l'endroit, numva ntahazi neza, geographie irasiga nawe nzi neza mugabo abantu byabereye i Golgota naho jewe ntashitseyo. Ukwizera kuramenyesha ngo cyagiye yakubitwa agatanagurwa, ya maraso yiwe yabijagurika, ariyo maraso yamenetse. Jewe ndafite uburenganzira bwo kwizera akavuye yamenekeye akaboneka kuri jewe, ijuru rikanyemerera ikuzimu bakanyana jisiko kuyamara kandi wimvugira kuyamagara y'umugabo ikundwa na bake. Tugeza dusenga Imana umunsi mukuru mwiza w'imiti, ubumwe, uhaguruka ku giti cy'umuntu umwe, hanyuma kandi akishyira hamwe n'abandi icyarimwe tukajana. Amen. Abaririmbyi nka 6 birukanke baze hano ndabasaba ikintu, nibo bari hafi, nimuze n'ibirato by'uno munsi gusa n'ibihacafuze. Haleluya. 3 ngaha, abandi 3 ngaha, reka nzi inyuma je ingwino 3 hano, abandi 3 hano, umwe hano, undi umwe hano. Enyegerere Mana ishimwe. Igihe kimwe Imana yavuganye nanje, niwo munsi wa mbere ivugana nanje iby'uburongozi, nari umunyeshuri kandi nicyo gihe Imana yabwira impe uburongozi bwa fraternité. Ajya fraternité je ndayubaha kandi ndayikunda. Abayikengera ni kubera ubutamenya, musi woyimenya uko Imana yibona nawe woyikura. Murabe rero jewe nari mfise abantu nk'aba twategerezwa kujana mu rugendo. Murihangana ndabivuga uko byari biri niko biri nyene. Jewe rero icyo gihe nari ndabishoboye kwiruka, inyuma yacu kure hari inzoka yari kwiraza kugira ngo iturye. Inzoka nyene yari kwiraza kugira ngo iturye. Hanyuma jewe nari ndabishoboye kugenda kandi nkanyaruka, kandi narabona ko iyo nzoka itoshikira muri nyagiye. Hanyuma mugabo uraje nawe, Yesu ashimwe cyane. Hanyuma mugabo
aba atujana murabitahura yuko ntabahinduye abanyantege. Twari dufatanya amaboko. Shaka wasaba mumve hasi dusengera uwo. Ubumwe ntibuva mu bantu, buva ku Mana. Ico gituma ico dusaba ni igitangaza kiva mu ijuru, kandi Imana izobikoresha ibikomeye. Umuntu wese asengere fraternité yiwe, utayifise asengere kuyironka, kubera ubwo bumwe bw'ikivunga ntibubaho. Umwe wese ategerezwa kuronkaho abwaplikira, ategerezwa kuronkaho abubamwo. Turiko turajana uku, harimwo abo vyanka ko tujana binyarutse, ugaca umenga nobasiga, mugabo ngaca mbona ya nzoka iza guca ibarya. Nivyo vyatumye dufatana amaboko uku, kugira ngo ntihagire uwusigara inyuma. Aleluya. Dufatanye uku, twegere inyuma gato kugira turongere tuza kuza. Ure turakwegana, kandi muri mwebwe harimo n'abawusiga. Mugabo kubera ari jewe nari nabihawe, ni jewe nabakwega. Aleluya. Dufatanye uku, ryari ibanga ryo kugira ngo ntihagire uw'inzoka iza kurya. Ndagusavye uvyakire mwana w'Imana. Umunyantegeye, umunyenkomezi, uwari we wese muri twebwe, twagiye ntawe usigaye. Haleluya. Ica kabiri, tumeze nk'abagisengeye, uhaguruka Imana igukoresha kugira ngo abari kwa Farawo baveyo mu izina. Ica gatatu ni ukwizera. Wizera amaraso ya Yesu. Kandi nashaka gutumira abantu mutari bwakize, kubw'ubuntu bw'Imana n'ubushobozi bwayo buhambaye, uduze ikiganza tugusengera ukize, nta soni biteye. Ingo nawe wizera amaraso ya Yesu, wakire Pasika yiwawe ikubeko. Pasika itangurwa n'umunsi amaraso akubonekako. Nawe Imana iguha ubugingo budashira. Ntugire isoni, duze ikiganza wakire Yesu. Amen. Urakoze cyane. Tuza mwese, tuza neza, tuza gose, Yesu arabakiza. Amen. Tuza cyane, Yesu arabakiza. Yesu arakugirira neza. Yesu arakwitaho. Azoguha kudacikiriza urugendo mu nzira. Azoguha abagufata amaboko. Azokurwanira intambara. Nawe azoguhindura umufasha abandi. Nukiriko aravyumvira naze natuze ikiganza, badugije ibiganza, karibu Imana ibacire inzira aho namwe mubahakayira bashike hano tubasenge. Nakira ubugingo budashira, uronke umunsi mukuru w'amahoro w'intsinzi y'Imana. Imana itsinde Satani ku buzima bwawe. Imana igutorokeshe agasho k'ivyaha.